akabari baragwandika Lambert na Kazirukanyo Serafine. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 977 yaciye aja gukorera ababikira bene Dorothea b'Imurayi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 980 Nahimana Adrienne yaciye aja gukorera muri foyer Imurayi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 981 yaciye aja muri korari y'intambo n'ivyese, ari nawo mwaka yaciye aja gutanguza umugwi Ninde n'abandi bakinyi muri radio na television by'igihugu, ari navyo naserukiye. Umugwi rero Ninde na radio na television by'igihugu basinye amasezerano hari kwigenekerezo rya 2023 mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 981. Nkuko mubizi rero, aho akaba ari naho yamaze umwanya muremure arangurira imirimo yiwe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 982 Nahimana Adrienne yaciye aja gushinga ugwiwe, yubaka Rukristo n'umushinga ntawe wiwe Barangeza Henri. Naho umushinga ntawe wiwe ari we yatanguye gushengera kwigenekerezo rya 6 mu kwezi kw'icumi mu mwaka wa 2015, Nahimana Adrienne ntiyigeze yubakana n'undi mugabo, yakomeje nyabuna kurera abana bavyaranye. Yashengeye rero amaze igihe kirekire agwaye nkuko mubizi, ariko iyo amagara atamukitse yarabandanya gukora imirimo yiwe mu mugwi Ninde. Yari mu bakinyi baryosha urukino. Muri uko kuryosha hakaba harimwo n'inyigisho yabariko aratanga, kandi bikaba binazogorana mbere no kumusubiriza. Nahimana Adrienne yashengeye itariki ya 18 kwezi 0 mu mwaka w'ibihumbi 2024 afise imyaka 67, akaba asize abana 5. Muri abo hakaba harimwo abahungu 3 n'abakobwa 2 n'abuzukuru 10. Mbere muri abo bana biwe hariho umwe yatoranye umwuga wiwe, ubu akaba ari mu mugwi Ninde, ubundi mbere akaba amaze no kurangiza kaminuza. Imana mwakire mu bwami bwayo, yongere ihoze umuryango asize. Turi kumwe nawe ngo tuguherekeze, ntitukweretse ko dutandukanye, uzokwamana natwe. Ivyo twakoranye, ivyo twayaze, nivyo bizokwama bidufasha gukomeza ubumwe budacika. Nawe Mukama Yezu, ni wewe tweza kw'amaso muri iki gihe. Tuzi ko uri uwacu tukaba abawe. Turazi kandi ko ukwizigira iteka ritegwa abavuye ngaha ku isi ari wewe uritanga. Dufashe rero ntiducibwe intege n'urupfu rw'uwacu aji wawe, ahubwo uturonse ubutwari bw'umutima n'ingoga zo kurangura ibikorwa byose umutima utikunda.